kuko dusanzwe tubizi mu buzima abantu baravuga kandi bakuvuga kuri suje zitandukanye gusa kenshi umuntu aravugwa nabi kandi si bibi urabareka bakavuga rero iyo witahuye uzi icuri ico nico kubuza kwa avansa kuko udutinya umuntu yama gutera amashurwe kandi abantu baterana amashurwe kandi niwabona ibintu byawe byera misi yose uzugira ubwoba tuvuga ati mfise abansi niwagira umwansi akwereka ko ari umwansi wawe tubishima tuvuga ati ndazi umwansi wanje burya nawe aza gutera amashurwe kandi ari umwansi wawe ubyuze umutinya ukumubona umuntu akubwiza ukuri yego nyene ofeti ibintu birabesha ibintu birabesha urakura nka jewe igihe natanga kuja mu muziki nahise abandi ndabirako kandi byaramfashije muga ahangeze nasanze bikwiye komba jewe yego mbe jewe singome mfise umuntu ndiko ndiruka inyuma ushaka kuba naka ejo uzoba desu bivaye n'ivyo uzosanga yarakoze dufate nk'uje nafana P Diddy no musirashene numva ry'amagafe yose yagize uraba desu cyangwa avuga kumva umuntu nari mfata nk'icitegerezo kuri jewe yagize ibi Morning Burundi Uburundi burakeye gakeye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye reka ndagusabe ubanze ugende aha kuri channel yacu nimba utari bwadukurikirane ufyonde subscribe canke wiyabone kuri channel yacu kuko ugende urahabwa ibidasanzwe bishasha mu biganiro bitandukanye uno munsi rero turi kumwe umustar kazi akomeye cyane bamwita Kellyna akaba ari umustar musanzwe mumenyereye akaba n'umu influenceuse amaze gukora indirimbo zitandukanye harimo n'indirimbo yise gutomera mushikare mugende muyirabe kandi mumukurikirane kuri channel yiwe Kellyna karibu mumeze neza ego rero uno munsi twifuje kuganira nawe muri rusangi nk'umu influenceuse kandi nk'umuririmbyi kazi abantu benshi barazi Kellyna baramaze kubona Kellyna baramaze kumenya nk'umustar ariko hari abantu benshi batazi Kellyna mbega Kellyna imbere yuko aza mu muziki Kellyna ni nyuma y'umuziki ni muntu ki byagenze gute kugira ngo Kellyna yisange ari mu muziki imbere yuko jewe nza mu muziki imbere yuko ntaba Kellyna nasanzwe ndi umuntu asanzwe nk'abandi nari nkigiraneho nkiheza secondaire avuga ati kandi nabikunda cyane kuririmba ati why not ntotanta chance ndabe yuko nanje nobyinjiramo rero niko kuca kugerageza hama mu nyuma mvamo ndonka management imfata cyo turatangurana Kellyna baravutse Kellyna umuririmbyi tuba turamumenye mbega none Kellyna uje mu muziki nta bantu byatangaje muhira nta bantu baguciye intege muhira baragushigikiye byagenze gute famille ninje mu muziki abari proche wanje ntibatangaye kubera muhira bari basanzwe babitse ko nkunda kuririmba nasubiramo indirimbo mu nzu umva induru yanje yari yarabarenze kwishure naho kubera ama competition haba canke kujya umwaka uhera narakunda kuririmba donc abari proche wanje bari babizi uko kuririmba ndabikunda byagiye gutangaza ari abantu batanyegereye ubure tuvuge yuko abavyeyi bamushigikira Kellyna ivyo akora byose barumviriza indirimbo zawe kazibaha mbega reaction yawe bimeze gute iyo babonye wasohoye indirimbo uri kumwe n'abahungu canke nka gutomera bavyakira bati ego umugisha w'abavyeyi je ndawufise mu muziki barambwiye ati bikore ariko avanyeho byari byagoranye kubera ntabwo aheze ishuri bakabona umuziki ndawukunda cyane kubera je ninjiye muri studio mu munsi wa mbere nigano bye nari mfite imyaka mike urumva amengo ndasaze papa we yabona umengo ni adolescence twati ni iriko iranshusha nzava nisanga ahantu nicuza muga mu nyuma nyine nabona ni ibintu ushaka gukora arandika arambwira ati kwejeje ishuri kandi urazi icuri aho ugeze urasa ubwenge bukwiye genda uje mu bintu z'ibyo muri make abavyeyi baraguhaye umugisha abavyeyi vraiment ndawufise aho ni sawa cyane mbega Kellyna abantu benshi babonye so indirimbo ni intambuko nyinshi cyane harimo gukompoza harimo kuja muri studio harimo guturana video ni ibintu byinshi Kellyna
nikiye kimworohera cyane nikiye hakunda cyane mu rukurikirane rw'ibikorwa akora igihe agomba asohora indirimbo? Ikintu cya mbere nkunda cyane iyo numvise yuko dufise programme yo kuja muri studio. Iyo numvise ko dufise programme yo kuja muri studio ndaryoherwa, sinzi impamvu, sinzi nimba nkumbuye kuja kuri mic, sinzi gusa ndaryoherwa. Aho niho hantu hambere handyohera. Je narenze yuko ukunda ivya video kuko dukunda kubona mu masanamu. Video ndayikunda mugabo sico kimwe no kuja kuri mic. Abantu bakubonye ugiye nko muri video bakabona uri kurafasha Melanine Boy uri muri mu masanamu akarakuririmbira yuko uri sweet. Baba bumva yuko je nca nibaza ati video nico kintu akunda. Ibya Melanine biratandukanye kuko Melanine twafashanyije nk'umuntu dusangiye akazi. So kuvuga ngo ndumuntu akunda kuja mu makipe y'abandi. Ego. Twizere yuko inyuma yajya amasanamu hashobora no kubana n'indirimbo mushobora gukorana canke nawe ushobora kumwifashisha mu masanamu. Bigenze neza n'ukuri ndibaza neza yuko bishobora kugenda neza. Cyangwa bitagenze neza naho urumva nta kwita ku mwiko. Tegera ntabigute kandi musanze mwarakoranye. Basi abantu turatandukanye, twakira ibintu gutandukanye. Kandi simpa ko umuntu umufashije ikintu nawe aca aba oblige kugufasha. Urareka umuntu umutima wiwe akaba ari wowe wibwiriza. Ego, si obligation. Kellyna aheruka gusohora indirimbo yitwa Gukorana niyo ndirimbo igezweho ya Kellyna. Nubwo bwa mbere yari yabanje gusohora yitwa Wangera kandi Wangera ikaba yaranatwaye n'ihiganwa rya Kasama Song. Kellyna ariko indirimbo Gukorana abantu benshi bayumvise baravuga ati none iyi inspiration yavuye he? Abariko aravuga ibintu byuko ngo ivy'urukundo byamunaniye eske nyene byaheze nyene Kellyna inspiration y'iyo ndirimbo ni personnel canke ni inspiration yakuye kundi mu? Gukorana novuga harimo partie ya true story na partie y'abandi ibintu nabonye muri society. Ego nkaha mvugamwo ati nagiye mu rukundo birangira mbabaye abantu simbaye uwa mbere. Twese birashika abantu benshi dufite experience ku bakobwa ku bahungu tuja mu rukundo ugasanga turababajwe cyangwa mu nyuma ukabona umpengo si ibintu by'iwawe umpengo bihagarika. Ibyo ni ibintu bishikira benshi navyo byaranshikiye. Kurondeza inoti naho abantu twese twiruka ku mahera kandi si misi yose uyaronka. Donc ico kiratahuritse. Ego mama hari abantu benshi twaje kuko je sinavukiye Bujumbura ndi Munyabanza ubundi Bujumbura mba navuye ruguru nshikira ngaha. Nibaza ko ibintu by'Ubujumbura byoroshe none ubuzima bw'Ubujumbura buragoye. Byakweye. Ego ubuzima bw'Ubujumbura utasi umutima komeye ubuzima bw'Ubujumbura buragoye kubona. Ego mugabo ibyo byose gikuru no kwiha amahoro y'umutima. Bintu nta kumenya kumva amahoro ugakubiturukana. Twabonye amasanamu y'indirimbo musa n'abayakoreye mwerekana cyane cyane ruguru. Inspiration yo gukorera amasanamu ruguru mbega ni inspiration yakujemwo uko canke birafise aho bihuriye nuko nawe nyene ari uko wavuye ruguru kabona ni Bujumbura biragoye ukeneye kwisubirira ahantu nyene gutomera akaruguru? Inspiration kugira tuje ruguru indirimbo twashatse tujanishe n'amasanamu. Amajambo amasanamu ajane n'amajambo kandi en plus byose dushiremo n'imico yacu nyene hajemo akantu ka tradition nyene babone yuko duse ya mico yacu y'ikirundi. Rero twavuga ati reka tuduge tuje guhiga ahantu hari ama image dushaka hama turaharonka. Barya abantu nabo twakoranye muri video baramberewe bana beza turakorana neza ta ego. Kellyna uno munsi uramaze gukora ibitari bike mu muziki uramaze gutera intambwe mu mwanya muto. Abantu benshi bakubona mwo kazoza ku muziki w'u Burundi na cyane cyane kuri kote y'abigeme kandi ntivyoroshe turabizi mu Burundi yuko umwigeme aza mu muziki. Tubwire mbega hariho imbogamizi umaze guhura nazo nizihe ntambamye umaze kubona kugira ngo nundi mwigeme yo bari kararaba Kellyna uno munsi yifuza kuhaca amenye ati ibikurindiriye mukobwa nibi? Ikintu no hanura nk'abigeme bafite iyo mpano yo kuririmba bashaka kwinjira mu muziki.
bazoze bumva yuko mu mutwe bari prête yo kwakira ikintu cose bari prête yo gusupporta no kwankesa ibintu byinshi kuko umuziki uragoye je ndashobora kuba ngeze aha mugabo hari ibintu bindindiriye imbere kandi binini cyane nubwo mbona mpenga ahandi mengo hari bimaze kumushikira mu gazosanga imbere haje ibintu biri kwa 5 rero nukuza witeguye wakomeje umutima uvuga ati ndafisi objectif yiwanje ndafise vision ndafise ikintu nshaka kugerako nubwo hazobika inzogumako bagumako mbega izo ngorane nyene ivyo bibarindiriye ni biki ivyo umaze kubona bon novuga muziki harabamwe ibintu hari abantu bakwizeza ibintu byinshi bakwemerera ibintu ati tuzogufasha ibi muga arafanga ugasanga sivyo bashaka cyane cyane harabamwe ikintu c'amaprofi harabamwe abantu bakudekuhaja benshi cyane iyo uri umukobwa genda urongogwe ibyo bintu ntibikubereye ubaye umupita ibintu byinshi barakubwira amajambo mabi ku buryo udafite umutima ukomeye uwoca wumva ngo bihebe mbe iyo abantu bariko baraguha ama critique mabi uvyakira gute wewe ubifata gute ntibiguca intege canke ubigenza ute kuko dusanzwe tubizi mu buzima abantu baravuga kandi bakuvuga kuri sujet zitandukanye gusa kenshi umuntu aravugwa nabi kandi si bibi urabareka bakavuga rero iyo witahuye uzi icuri ico nico kubuza kwa avansa kuko udutinya umuntu yama gutera amashurwe kandi abantu baterana amashurwe kandi niwabona ibintu byawe byera misi yose uzugira ubwoba tuvuga ati mfise abansi niwagira umwansi akwereka ko ari umwansi wawe tubishima tuvuga ati ndazi umwansi wanje burya nawe azo gutera amashurwe kandi ari umwansi wawe ubyuze umutinya ukumubona umuntu akubwiza ukuri yego Kellyna rero arakunda abantu bamubwiza ukuri canke n'abamwanka babimwereke wowe umugenzi akwanka guhisha ntabikwereka uwo ntumukeneye mu buzima abantu bafite amafiltre jewe binyegeze je nanje mfise intuition sinzi ukuntu sindagitahura ico kintu je ndagusanta mbona umengo urashaka kugira ibintu je mfise n'agasirike gatoya kabari psycho yanje ni nka bref baraharuye n'abantu mvuga ati abantu ndabizeye je wigira ibindi bintu rero umvuga ati ya bref okay Kellyna usanzwe kandi uri numwe influenceuse akazi kubwe influenceuse mu Burundi abantu benshi babifata nko ari abantu babagumutse nyene haro nabafata yuko ari abakobwa baba slay queen wewe ubifata gute nta commentaire canke ntabwo abantu bakujije ukutariko igihe bariko babona uri kuramenyekana canke uri kurahimiriza abantu deja mu influenceuse n'umuki iyo tumaze gutahura iyo definition niho ucubona rero ahantu abantu bapfira hari umuntu ashobora kuza ku influence kandi ikintu ture influence n'abantu batandukanye bivaye n'ivyo bakora ugasanga uriko utora imyitwarire y'uryaye rero niyaza ari umu influenceuse kandi mumaze kumubona ko ibintu byinshi ukaca ushaka kumera nkawe bivaye n'uko yitwara wumva utwara imico yiwe utwara kujya yitwara nimbona ari umuntu asohokera ahantu aha ushaka gusohokera kandi udashobora kwafodinga kuja aho hantu bikaca bigutuma uhiga izindi moya zo kujayo zitari legal je nuko novyita rero usanga uwo muntu cyangwa asanga nawe ako influence muri bad way ugasanga nyene ntibihisha baranywa inzoga nyinshi bakavyerekana genre ngo biyerekana ata filtre amatabi n'ibintu nyene ugasanga rimwe haragiyemwo n'ibintu by'ibiterasoni iyo influence rero niyo kenshi usanga ari mbi kandi wishize mu bantu irafata rero utegereza gutahura ati ndiko ntanga influence yihe mu bantu ari nziza ni sawa kuko uzoba uri kurigisha benshi ari mbi naho urumva ikintu uzoba uri kurakreya uzoba uri kurubaka ikindi kintu kandi ejo kizogorana guhindura hariho n'ababijamwo ari juste kugira ngo bamenyekane ugasanga mbere bariko berekana ubuzima babayeho ubuzima butandukanye n'ubwo babaye abo bobo none gute bajya nabo ba faking life biraba kandi nibyo bihari kandi sinobajija kuko hari igihe usanga n'abaseni biradushikira ugasanga ubuzima twerekana ku marezo sociaux sibwo tubayemo na gato
ubwo rero ukaca ushaka kuba nko ubuzima nk'ujyagira kandi arabizi neza si bwabayemo wowe ariko aratuma wowe ushaka kuba nko muri burya buzima bayemo nawe arazi isokre yiwe abigira nka kangahe dufatanye nk'ahantu hakaze cyane arasohokerayo ugasanga n'umuntu yamusohokanye si mu mahera yiwe mu kazibona ashitseyo afashe udufoto iki afoto ya mahera muga nta foto dufate nk'umuntu yamusohokanye akaswiminga ibyo bintu nk'amengo niwe yabyikoreye naho kaca gutuma naho wo bikora naho ariko arafakinga life canke kama voyage ibintu mwe nibyo akwereka nk'amenga abahantu hakaze kandi atari wabo ivyo birabaho ivyo navyo n'ukwihenda kwabo kuko mu nyuma bigaruka kuri we hari umunsi umusanga ukuri kugiye habona hariho n'abigeme usanga baca baja mu ngorane nyinshi kubera ko babaye influence nabo bantu nyene basanzwe ari influencer kuri internet ugasanga bariko bagiriza aba influencer yuko ari mwebwe mushuka abana babo mushuka abana benshi b'abakobwa icyo sinogihariye kuko nabikubwiye ati umuntu aratuma ukora ibyo akora bivana uko nyene umukurikirana cyangwa ndashobora kwa Dr Caractère z'undi muntu bivana uko ndamona namaze kumwishiramo namukunze ati nshaka kuba we atubwiye basanga amafaranga ntayongira singa ati solution yihe dufate nchenja mu bagabo ntegeza kuronka amahera mbe nkawe asi telefone imeze uko ndayikeneye ibaze asi umudugu uyu ndawukeneye nawe ntuzi yawe ntuzi nimba bawo mutijije ntuzi nimba ari gwe ntuzi nimba ari kado ushaka umuduga ntuzi prix ya pay rero iyo niyo nzira mugasanga abana benshi batangwe kononekara urakoze Kellyna uno munsi mu Burundi ntibirashika mugabo duheruka kumva ivyabaye kuri P Diddy muri Amerika kandi twarabonye n'ivyabaye kuri akiri abo bose n'abastare bigeze kuba barateye imbere bakaronka n'amafaranga menshi kandi ni n'aba influencer bakomeye mbega bijya byabaye kuri akiri bijya byabaye kuri P Diddy ubona mu Burundi bishobora kuba mbega bitwigisha iki bajya nabo bafite ibintu byabo bakoze kandi bimwe ntibiraja habona bimwe aracabibagiriza ntibiramenyekana ko ari byo canke atari byo muga réellement turazi neza ko bajya bari muri system barase system yabo barimo kandi P Diddy nawe nubwo umengo ni wari yaratete nawe afite abandi bari yaratete yiwe rero ikintu ntikizuko nikizuko ni hamwe rece hajamo na zangeso z'umuntu amaze kuronka amafaranga cishaka kugira iyo pouvoir yo kwifatira ibintu byose y'umumengo yo kora ibintu nk'ujya urabona ko amakesa mwagira ari menshi ni abakobwa nibindi nyene birenze n'abagabo abahungu bato rero natwe ibyo bintu birashobora kutwe influence agera ugasanga cyangwa ugasanga byaramaze no gutangura eske nyene nico nyene mu Burundi burya hari n'abatangaye kuvuga ngo hariho ba P Diddy b'i Burundi ibyo byarasirikiye narabyumvise rero muga kubera mutarabafata mubibagirize umuntu mufatana ufise ico mufatanye rero systeme ziratandukanye ahantu hose hase systeme muziki hari systeme ikintu cyose gise systeme rero nabo nyene bashobora kuba bari muri systeme yabo hama byo bikabashikira bana kumengo bose baci babata batangwe no kubihakana bahora abagenzi babo amaposte basuprimye le systeme y'ikroje se ni bibi rero urakora akagafe gato systeme ikaguta kacubona bose baciye bazana amadosanga nuko angana rero mu Burundi rero sanga bahari yego mbe nyene ibi mu Burundi kuko vyashikiye umusani bishobora gushikira n'uwundi wo ngaha peut-être mu myaka mbe mu Burundi nigiki byo kwigisha abastari aba bantu b'abastari bariko baratera imbere bafise amafaranga ubu ntibikwiye kugira ikintu bitwigisha by'ukuri muri entertainment ikintu novuga ati amafaranga nubwo buyafise ntiwibaze yuko wogura ibintu byose ushaka canke mpengo wogura ubuzima bw'umuntu ahubwo amafaranga nimba uyafise wiga ukuntu yakoresha nimba ari mu nzira nziza ubikore sino niwe atangura kwinjira mu bintu biri ilegale urabizi neza ko utamutekanye uvuga ati yanje umunsi n'umunsi jewe nzofata mbega niye mpanuro woha rero abastar no munsi nta murundi turabona yabonanye na P Diddy
mugabo kumbure hariho nuwo bashobora kuba barabonanye nawe azofatwa no munsi ni igiki wohanura abastar no munsi bariko bagira 6 cyane kandi bariko baranaronka amafaranga nibiki bakwiye kwitondera nk'ubu Kellyna aramutse yagiriwe iryo bako akaronka ibifaranga byinshi agatera imbere canke ari impanuro woha uwo biriko birashikira niki wo muhanura jikino no hanura abantu kintu twese gikunze kwanka iyo turonse amafaranga ubuntu no hanura abantu kwamana ubwo buntu muri bo ntibatakaje ubuntu butakaje biragora kwigarura kuko cyumva abantu bose umengo bahagarara hejuru rero gumana ubwo buntu ugumane nubwo boba bakubaha gerageza nawe wubaha abandi yego reka tugaruke ku muziki wa Kellyna tumaze kubona Kellyna akora indirimbo zitari nke mugabo kugeza uno munsi Kellyna hariho nta bastare bandi barafashanya gukorana indirimbo tuvuge yuko ari ikibazo ca management canke twitege yuko mu minsi Kellyna hariho bishasha zoduhari kumwe n'abandi turashaka kubyitega ugasanga barazinye ariko wowe urazi ukuri ibyo byose bibaho ya systeme ni imwe nyene tuvuge yuko Kellyna re bamuhemukiye batariko bara gusa ntawe ubizi ibiri imbere n'Imana ibizi gusa twizere ibyiza gusa ego ariko uno munsi Kellyna twizere yuko hariho bishasha adutegekanirije ego neza cyane birahari batwima korabo tugoma dusohora nta kibazo bazibahe musohore bazibimye musohore uno munsi Kellyna ni giki muri uyu muziki Kellyna yovuga ati amaze kubonamo nka avantage itandukanye n'igihe atari bwigere aza mu muziki hariho progression canke iterambere umaze kubona jiki no shimira umuziki kintu maze kubona umuziki navuga ati ni avantage kuri jewe umuziki uraguha connection iyo muziki uraguha connection iyo connection nayo kadusangira gufashije mu buzima ico kintu nico nshimira umuziki ego urumwe kandi mu baririmbyi kazi bari kubafatanya ishure bakarifatanya n'umuziki ni nko kuvuga ni gufatanya kazi n'umuziki ariko hari abandi bantu usanga umuziki nyene n'umuziki gusa mbega mu buzima busanzwe ntabwo usanga ivyo bintu bibiri ubona bijana ubigenza ute bijana bitajana emwe condition ni guforce ego condition ni guforce umva ego gusa ntabwo bigize birajana bivana no kungena umuntu avyitwaramwo umwanya ubiha kuko umuziki ntabwo ntwara umwanya munini cyane ego iyo uri kwishure ntabwo bikuderanje ubonye abandi banyeshure babona ati Kellyna ujya umustar ahubwo je ndibaza ngira nzoronka amahoro riheze umuntu agafuma yiga master hanze canke arinye biragoye nyine urabona yuko hari igihe uja mu gasituation kari jena nyene ukavuga ati nta kundi reka mbandanye ariko ivyo vyose ntibishobora guhagarika determination ya Kellyna tuvuge yuko no munsi Kellyna aramutse arose opportunité imwe yo kugira ngo akorane numwe mu bastare ubunyene nubwo nabandi ndabizi muzokorana ubunyene muri aka kanya Kellyna yokorana indirimbo nandi mu Burundi Burundi mu gukorana indirimbo Satbi 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 ni fresh twokorana ari mu bakobwa naho wokorana nandi bakobwa twokorana Natasha Jena nzi yuko ugiye kuvuga yuko nko mu bahungu uzokorana na Melanin Boy kubera mwakoranye n'ubundi by the way urakurikirana cyane abandi baririmbyi ariko kandi urafise na ambition zo gukorana n'abaririmbyi bandi bo hanze uno munsi Kellyna umuririmbyi afata nk'icitegererezo ninde hano mu Burundi no hanze nta numwe ni Kellyna wenyene ofeti ibintu birabesha ibintu birabesha urakura nka jewe igihe natanga kuja mu muziki nase abandi ndabirako kandi byaramfashije muga ahangeze nasanze bikwiye komba jewe mbe jewe singome mfise umuntu ndiko ndiruka inyuma ushaka kuba naka ejo uzoba desu bivanye n'ivyo uzosanga yarakotse dufate nk'uje nafana P Diddy
no musiracene numva ry'amagafe yose yagize uraba déçu cyangwa avuga kumva umuntu nari mfata nk'icitegerezo kuri jewe yagize ibi navuga uno munsi Kellyna avuga ati je ndi Kellyna wanje mfise ambition ziwanje jewe nyene mbe uno munsi big achievement canke goal ufise mu buzima muri kariyeri yawe professionnel ni ikintu wipfuza kugera ko uvuga ati nanje ikintu nakigera ko nzovuga ati indoto yanje iri kirashika ndagwaye kugira kubaka brand wanje nka kujya wumva ati Adidas izi brand nyene zihari zikomakomeye cyane z'imiduga mugagwanje nyene mvuga ati ikintu iyi ni brand wanje ego ico ni cyambere ico ni cyambere hari ikindi ni byinshi tubwire abantu bariko baradukurikirana bamenye Kellyna ati Kellyna afise achievement izi nizo zimumotiva buri munsi yavyutse akora kugira ngo agere kuri ibi amikindi naco ndafise umugambi wo kuzokubakisha irerero ry'abana hamwe n'ikigo kizoba gifasha abo mwibarabara n'abatagera aho barara ego Okay, usanzwe kandi uri n'umuririmbyi w'umwigeme kenshi abigeme barafise ivyo bahura navyo mugabo hariho nabandi bantu bashigikira abigeme mbega ubona umuziki mu Burundi abigeme barashigikiwe bikwiye by'ukuri mubona support ikwiye ni bande babashigikira bon support sinobwa ngira kwiye aho bari bakwiye kudushigikira badafise ibintu baraba ku ruhande badushigikire nk'abantu tuje gukora akazi kamwe bavuga ati natwe turafise ikintu tuzokunguka muri iki kintu ngo tugiye tugufashe muga ntibazi baharura ibintu by'iwabo nyene Jean twisange dusigaye natwe mu kantu yego boss beshi baratinya ko investisa mu muririmbyi uno munsi hoteli intego mu boss yakinvestisa mu muririmbyi kandi akunguka cyambere na mbere bokora no kumanza kudukura kijya image y'uvayo baduhaye abaririmbyi badufata nk'abantu atandero tugira ntabwo twize ibintu mwe nivyo bakaca bagira ubwoba tujye mu nene mushama amafaranga yanje ugazogaruka ati ibi bintu mbe bimeze gute kumengo ndavye ukuntu ega natwe turavyitera biva nuko twitwara ati umuntu ameze ukorana je ko namushama amafaranga yanje nyene nkumva yuko hari ikintu kizovamo rero batugiriye iyo confiance bashiremo imitahe kandi birafasha no ku gihugu na economy byose biraduzanya haba no ku bintu bijanye na tourisme hose biraduza iyo bamenye yuko ari ikintu kinini turiko turafasha mu gihugu uvuga yuko kubgawe urabona yuko umuziki ufise ico wofasha kwiterambere ry'igihugu cyane gose gute bivaye nuko tudandaze imiziki yacu kungene twibranding babishizemo imitahe ibintu bikaza bifise karite biroroha cyane ko abantu bashaka gukurikirana ibintu byo mu gihugu cacu bakibaza ati mbe bajya abantu nabahe ko tutahora tuba kuko ni benshi usanga batazi ibintu biko bibera mu Burundi hari n'igihe nabuza wumva ngo Burundi byo nibiki ntibamenye ngo turanabaho rero biroroha cyane kwibranding ye imitahe ihari yego usanzwe uri n'umuririmvyikazi ari muri label abantu benshi rero burya baratinya hari abaririmbyi bumva bavuga ati label zirasubiza inyuma abaririmbyi ariko wewe uno munsi urafise ibikorwa umaze gukora bitari bike uriko ubugira abantu bagushigikira tubwire ubuzima bwo muri label mbega nyene bumeze gute umuririmbyi ari muri label umuririmbyi ari muri label je novuga cyane ko nshima cyane ko aho ngeze ntabwo ndasubira inyuma dutera tuduga barafasha ibikorwa byanje ntibaze batinye label gusa bivana na contrat musinyiranira bikavana kandi n'abantu mukorana yego mbega Kellyna arafise abamushigikira muri label mugabo umubano wiwe n'abandi baririmbyi hari abaririmbyi bamaze kugushigikira bakagutera intege ego barabikora ego barabikora nubwo atabari bose barabikora uravuga ati umuntu anasi ku mutima ego kandi amaze kubikora bose ndabashimiye cyane ego bazokwamana uwo mutima uno munsi Kellyna aramutse ashimira umuntu kuhageze abantu batatu woshimira ni bande batatu
mvute batatu naho harabona noba nshatse kandi ari benshi bandi inyuma n'abantu benshi cyane ngize ngo mvuge mparure ngire liste ntomara gusa ndabashimira cyane bose cyane cyane abo dukorana muri Trust Label twatanguranye no tukaba tukiri kumwe ndabashimiye cyane bivuye ku mutima nabo n'abagenzi n'abajyango ko n'abafanzi banje bakunda cyane kandi aho baherereye hose yes Kellyna tugushimire kuri uyu mwanya waduhaye sinzi ko hari akandi kajambo ubwira abantu badukurikirana kuri Morning Burundi nakajambo kanyuma nukubatumira kuja kuri chaîne yanje ya YouTube biyabone baje ku mapage yanje ba suive Instagram TikTok Snapchat hose X ego bamfollowinge baje kuraba n'irya ndirimbo gotomera babanda banyereke iyo ugo rukundo urakoze cyane dushimire namwe bakunzi bacu mukurikirana chino yacu ya Morning Burundi tubibutsa nimba utariyabona genda wepfo kora ku gakengeri ushonde subscribe hanyuma wiyabone ushishikara kurikirana ibiganiro byacu nawe utamurakoze